وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. nimwibuke kandi yemwe bayahudi igihe Musa yabwira abantu biwe ati mu by'ukuri uhoraho Allah arabategetse ko mwobaga inka. Baravuga bati mbega utugiriye akarefuro? Arababwira ati ihibambewe ndikinze kuhoraho Allah andinde ko noba mu bihwiji bifyinatisha ijambo ry'uhoraho Allah. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. Baravuga bati dusabire uhoraho Allah imana yawe atugaragarize iyo nka iyo ariyo urugero rwayo. Arababwira ati mu by'ukuri uhoraho Allah avuze ati atankekanya wayo yoba inka idashaje kandi atari umutavu igereranye hagati na hagati. Kuri ubwo rero nimukore ibyo mutegetswe. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Baravuga bati dusabire uhoraho Allah imana yawe atugaragarize ibara ryayo iryariryo. Musa arababwira ati mu by'ukuri uhoraho Allah avuze ati atankekanya wayo yoba inka y'umuhondo ibara ryayo rinoze cyane inezereza abayitegereza. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. Baravuga kandi bati dusabire uhoraho Allah imana yawe atugaragarize iyo nka iyo ariyo. Mu by'ukuri kuri twebwe inka mwenizo ni nyinshi zirasa kandi mu by'ukuri uhoraho Allah niyabishaka nta kabuza twebwe turayoboka. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. Musa aravuga ati uhoraho Allah avuze ngo mu by'ukuri nyawayo ni inka itatuniwe mu kazi ko kurima imirima kandi atabwo yavomereye ibitegwa izira gasembwa itanagira igihogo umusengo kuriyo. Baravuga bati ubuhoho uzanya amajambo y'ukuri. Nuko rero yanka barayibaga kandi ntabwo bari bagambiriye kubikora namba. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. Nimwibuke kandi yemwe bene Isirayeli igihe mwica umuntu mu mwaka ubugingo maze ivyiwe murabitanatanako bamwe ngo yishwe na naka abandi ngo yishwe na naka wundi kandi uhoraho Allah n'umunyeguruzi w'ivyo mwahora muhisha kandi koko umwicanyi yahavuye amenyekana uwariwe. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. Maze turavuga duti uwo muhisi nimumukubite igihimba kimwe cyo kuri iyo nka. Uko niko uhoraho Allah azura abapfuye kandi arabereka ibimenyetso vyiwe kugira ngo kumbure mutahure. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء
وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. hanyuma imitima yanyu yarakomantaye mu nyuma y'ivyo, maze nyawayo imera nk'ibuye ry'urutare canke irusha no ngaho gukomantara, kuko mu vy'ukuri mu mabuye harimwo ayazikurukamwo inzuzi, kandi mu vy'ukuri muri yo harimwo ayasaduka akavamwo amazi, kandi mu vy'ukuri muri yo harimwo ayahomvagurika bivanye no gutinya uhoraho Allah. Yamara mwebwe bayahudi ntabwo mudonoka namba, kandi uhoraho Allah ntabwo ari umusamazi ahuga ku vyo mwebwe mukora.